Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwo munsi w'Imana igenekerezo rya 14/02/2024 utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe ntawe utarafyondako kugira uje urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino igisata ca politike igisata c'indero igisata c'agateka kazina muntu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'umutekano igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ndaguhaye kaze nanagukengurukira cane wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira amagenekerezo ya 29 na 31 Kigarama 2023 ngo azoba amatariki yandikwa muri kahise k'ivyaranze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho abarundi abariho n'abataravuka bazokwama bibuka ingene uyu mutegetsi yahurudutse mu kwifatira mu gahanga gushira isoni no kubahuka kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko gifasha ibintu vyose umuharire ditabara kugira ngo ushobore gutera intambara no gukora ibitero mu gihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yaravuze ko umutwe wa Red Tabara azahuri nguhabwa indaro ugahabwa ibyo kurya amabiro bakoreramwo n'amahera n'igihugu bicayemwo c'u Rwanda inyuma rero y'ayo majambo hirya no hino abarundi cange abanyamahanga baraneguye bongera baratera ivyatsi imvugo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu uko atari imvugo ibereye umukuru w'igihugu bamwe bati uretse ko n'ivyo yagirije u Rwanda birimwo ububeshi bukabije bikabamwo kwambika ibara igihugu c'u Rwanda ngo niyo vyokabaye ari ivy'ukuri ngo imvugo umukuru w'igihugu yakoresheje nta wundi n'umwe kw'isi ashobora kuyikoresha vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe nayo mu yandi makuru kandi igitega ishuri ryigisha abagendana ubumuga ribuze byose ishuri ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi benshi bazi nka CND riri igitega hagati mu Burundi ryaruguruye imiryango y'igice ca kabiri c'amashure nk'uko biri ku yandi mashure umugabo umuyobozi w'iryo shure haratabaza akavuga ko iryo shure ribuze hafi vyose asaba abagira neza gufasha iryo shure ryonyene ryigisha abanyeshure harimwo abagendana ubumuga butandukanye bakaba bashika 144 kuri iryo shure vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu bindi kandi bamwe mu banyagihugu bafata ingendo baridoga ko barihishwa amahera menshi kandi igitoro kimaze iminsi kiboneka bongera koko usanga bapakirwa nabi gushika n'inyuma mu modoka ntonto bita Probox bemeza ko imodoka imwe usanga irimwo abantu 12 cange barenga uturorero batanga n'urugendo rwo kuva ikarusi huja igitega batangishwa ibihumbi 10 cange arenga bahora batanga ibihumbi 7 cange 8 kuva ibuhiga gushika ikarusi bariha ibihumbi 3 bahora baharihira 1500 cange ibihumbi 2 basaba igipolisi n'intwaro gufasha abiyunguruza bubahirizwe mu gateka n'umutekano wabo inkuru ziva mu gipolisi zikaba zivuga ko bapakira abantu benshi mu gihe baba barenze ahari igipolisi gicunze umutekano wo mwibarabara cange batarahashika esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko amagenekerezo ya 29 na 31 Kigarama 2023 azoba amatariki yandikwa muri kahise k'ivyaranze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho abarundi abariho n'abataravuka bazokwama bibuka ingene uyu mutegetsi yahurudutse mu kwifatira mu gahanga
gushira isoni no kubahuka kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko gifasha ibintu vyose umuhari Tabara kugira ngo ushobore gutera intambara no gukora ibitero mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko umutwe wa Tabara haza aho uri ngo uhabwa indaro, ugahabwa ivyo kurya, amabiro bakoreramwo n'amahera n'igihugu bicayemwo c'u Rwanda. Inyuma rero y'ayo majambo hirya no hino abarundi canke abanyamahanga baraneguye bongera baratera ivyatsi imvugo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu ko atari imvugo ibereye umukuru w'igihugu. Bamwe bati uretse ko n'ivyo yagirije u Rwanda birimwo ububeshi bukabije bikabamwo kwambika ibara igihugu c'u Rwanda ngo niyo vyokabaye ari ivy'ukuri ngo imvugo umukuru w'igihugu yakoresheje nta wundi n'umwe kw'isi ashobora kuyikoresha. Ababineguye bakaba baravuze ko iyo hari ibibazo vyadutse hagati y'igihugu n'ikindi ngo bisanzwe bitegekanijwe ingene bene ivyo bibazo vy'imigenderanire bitorerwa inyishu hagati hakoreshejwe inzira z'ibiganiro, diplomasi canke gushiraho abahuza bashobora guhuza impande zose. Kubera kumaramara rero k'umukuru w'igihugu c'u Burundi guturuka ku majambo yahurudukanye muri kino gihe ariko aragerageza kurondera ingene yisubiza ko agashambara bitagishoboka. Ubu akaba ariko arasya atambaye mu kurondera bamwe mu Barundi bahungutse bavuye mu Rwanda kugira ngo bakoreshwe mu mugambi wo kwagiriza u Rwanda ko rwabigishije inkoho rukabinjiza mu muhari Tabara. Muri uwo mugambi uriko urategurwa n'iperereza ry'u Burundi nk'uko amakuru turonka abivuga, bitegekanijwe ko bazokwerekwa ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bagaheza bakagiriza bamwe mu Barundi bahungiye muri ico gihugu na cane cane bamwe mu ndongozi z'umugambwe MSD ko aribo bakorana n'umuhari Tabara. Mu makuru dukura mw'iperereza ry'u Burundi hakaba hari bamwe tumaze kumenya ko abakozi b'iperereza bamaze kuja kurondera imyidondoro yabo mu buzi bahoze bakoreramwo mu ntumbero yo kubashira kuri izo ntonde z'ayo marementanya ariko arategurwa. Ariko naho leta ya Evariste Ndayishimiye iriko irategura amarementanya mwenayo, bamwe n'abandi babona ko uwo mugambi ata kintu na kimwe uzoshikanako leta y'u Burundi. Bagahanura leta y'u Burundi n'umugambwe CNDD FDD kureka guca mu nzira zidashika nyabuna batunganye ibiganiro bihuza abarundi bose vyotuma n'abahunze batahuka, gutyo ngo amahoro agataha mu Burundi, nayo imigenderanire y'amakungu n'u Burundi hadasigaye inyuma n'igihugu c'u Rwanda igatsimbatazwa. Ni inkuru tuzobandanya tubakurikiranira natwe nyene tukayibashikiriza yose uko yakabaye. Nayo mu yandi makuru ntonyemerere nsimbire kuri ino nkuru ivuga ko Igitega ishure ryigisha abagendana ubumuga ribuze vyose. Ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi benshi bazi nka CNDR riri i Gitega hagati mu Burundi ryaruguruye imiryango y'igice ca kabiri c'amashure nk'uko biri ku yandi mashure. Mugabo umuyobozi w'iryo shure aratabaza akavuga ko iryo shure ribuze hafi vyose. Asaba abagira neza gufasha iryo shure ryonyene ryigisha abanyeshuri harimwo n'abagendana ubumuga butandukanye bashika 144 kuri iryo shure nyene. Igihe igice ca kabiri c'ishure cugururwa, umuyobozi w'iryo shure yaravuze ingorane zitandukanye nyinshi zihanze iryo shure. Ntabasigurira abana batabona n'abafise ubumuga bwo kutumva no kutumva ntibanavuge bo mu mwaka w'umunani. Ni bimwe mu bibazo biduhanze kuko abo bana ntibazoshobora kunguruzwa batakurikiye ivyigwa. Uko akaba ariko ubuyobozi bwavuze n'umwiheburo. Iyindi ngorane muri nyinshi ni ubukene bw'ubwiherero buborohereza kuko umusarani bawicarako ari umwe ugasangirwa n'abana 35. Turakeneye kandi intebe bashobora kwicarako, inyubakwa harimwo amashure n'uburaro, uburiro ndetse n'ibibuga vy'inkino vyorohereza abana. Ivyo nibishikirizwa na Patiri Simon Nzigirabarya asaba ko iryo shure ryokwitabwaho kurusha uko biri ubu kuko ririmwo bene abo bana 144 hari 3 b'abanyamwema
abatabona 35, abatumva ntibabone 41 n'abagendana ubumuga butandukanye 52. Asaba ubutegetsi bw'igihugu n'abagiraneza kuharenguka kugira ngo bufashe iryo shure risanzwe ari iry'akarorero mu bijanye no kwigisha abagendana ubumuga hamwe n'abandi.